aha twebwe turamaze iminsi 10 n'ingahe tutagira umuyaga nkuba kandi nta kibazo. Transfo yarapfuye kandi barabizi yarapfuye, none ipfuye barayisubiritsa. None ico kintu gitwara iminsi 15. We mwumva bishoboka usanga muri stock ataze kwasanga barindiye komande bagize nko mu Bushinwa, barinda gukomanda hehe mu Bushinwa? Abadede igihugu gitezwa kuba gifise reserve. Igihugu ntibashobora kumbwira ngo transfer ntaziriho ngo barinda kuyikomanda muri Amerika. Bishoboka ariko munsi Uvyo bihumba bishoboka basanga ni binini bitabikwiye kuza ngaha. Cyo ati izi nto ubu ntazo dufise ntibishoboka n'ivyo n'umuhende igihugu. Kandi urumva ntaguhende bwana Musenyeri, je nize electrical engineering ariko ntugomba ko warize n'ibintu nk'ivyo. Nibaza ko transformateur donc ibintu equipment zigize network ziba zifise regular maintenance, novuga entretien régulier. Avuga uti buri kwezi buri mwaka turapima ibi tukapima, tubonye gitanguye kugabanura i performance habageze ko umuntu agisubiriza imyaka inginge bagenda hakishamo amavuta hakishamo cooling system n'importe quoi. Biba bizwi ikintu cyose uko kiri muri kujya kuntu ubona nk'imodoka umuntu ayifise uyijana nka buri mwaka cyangwa amezi 6 umumekanike akayikorera maintenance. Atavuga ngo yapfuye nturinde ngo ife urinde ngo ife imodoka ntoki isha kugonga bagaramplace amavuta bakayishiramwo amazi. Sindo mu mekanike mu vy'imodoka mugabo namajana imodoka nkabona umumekanike akarakora ibintu atariko yapfuye ari régulier, donc biri timed. Uvuga uti nyuma y'amezi 5 ngomba kwijana cyangwa ibirometero otansero loka. Abadede kibazo bafise ni d'abord niyo incompetence, ntibamenya ko ivyo bintu iyo infrastructure bagaze yabasigiye igomba gukorerwa iyo maintenance. Sinzi ko badashobora kuvyiga, I don't know. Uburyo ugomba kubona mekanike ngo ugomba gukorerwa entretien canke I don't understand. Canke abantu bakora kuri bagaza bavuga ati ubu niko twabikora, bakaza barababwira canke barabakuye bose. Mugomba hariyo iyo incompetence ko umudede asho gutwara imodoka métaphorique akayitwara akabona ntuzeye kuri ataraba kuri tableau de bord d'abord kugira kesha na kesha kwendika amavuta ageza ibintu bicangira shwa cyane ntayirabe cyakayiraba akaguma ari ntaco yizume ati ntaco reka tugende kumaswatanisha. Iyo incompetence irahari. Icya kabiri ubwo busuma, kubera iki kujya ugiye ku mumekanike kenshi na kenshi ntabwo usanga afite ibintu ibikoresho biri hajya nyene akene kuramplace plage canke amabuji abafite amabuji ngaho canke azana cyaguye vihutirwa ujanye imodoka ku mekanike ngo ngiye gutuma amabuji mu Bushinwa uwo mekanike nose waguja korera wiwe. None tukuvuga igihugu na workshop mekanike umuntu mutoyi mu Buyenzi, tukuvuga igihugu ivyo bintu bagomba kuba bafite muri stock ko bazi ko bifa ultimately ni ibintu babazi ko gifa ku buryo gipfuye kuko yo ni infrastructure iri stratégique, umuriro energie nta masaha yagomba guhera abantu bakibuza umuriro ngo hapfuye transformer. Ni ikintu quick bagomba kuca basubiriza cyagomba kiba kiri ngaho. Mugabo ubwo busuma buca bukora gute? Amafaranga ya entretien araraba ati eka amafaranga yaje akazara tiki usanga twunose kwakiza entretien mugabo amafaranga yariye, okay, agatiki ngo twaramplace iki mugabo amafaranga yariye. Hanyuma bamuhaye ngo aje kugura ibintu aho kugura gishasha nk'akarura akagura second occasion, ikintu cya occasion mu Buyenzi akagenda akakiramplace gaje gipfa nyuma y'ukwezi cyakigishasha na cyakaja kugurisha handi hano. Nuko abadede bakora, nuko basuma bakora mu busanzwe. Donc hamiyo incompetence harimo ubusuma, hamwe nuko ataco bitayeho bavuga atanya gihugu badukoze iki. Abantu ibihugu byinshi bashize mu mwijima indwi zibiri hedode bo guhitana bo kumara kiretse uvuze ikintu cyerekana neza impamvu bikoze. So niyo problème dufise abadede bon kumbura abantu bari en principe ibintu vya maintenance vyaratunaniye. Mugabo ko bagaza kuri iyo maintenance abadede bibananirira he niho bacaza izo nsiguro ngo twakuronda ibintu mu Bushinwa uja kukirondera ko ikintu gipfuye. Ivyo ntibibaho. Ikintu uzi ko abantu bagikeneye du jour au jour umuriro en particulier ntabwo uza kugura ikintu ariko ikindi gipfuye kuko ubuzi bw'icyo kintu ultimately kizopfa. Si ibintu uvuga ngo ni accident n'inkuba yagikubise, ni ikintu en fait bipfa kubera umwanya uheze na cyane kubera habuze maintenance. Wakumva ndarandiriye kuri iki kubera ndi mu engineer electric mugabo nshaka ko aba bantu sinumva ibintu biyize, sinumva ibintu bari barakora muri iki gihugu cyacu Burundi.